Ndabaramukije cyane nizeye ko muri amahoro. Muri kubona Steve Gundo musanze muzi kuri channel ya Inside Burundi TV. Televiziyo yanyu mukunda cyane kandi televiziyo yacu televiziyo y'abarundi bose. Hari benshi basanze bavuga bamaze imisi bavuga ngo jewe ndashaka gutembera Igitega ngo ndashaka kuraba ngo Igitego kuni hasa n'umusi rero Inside Burundi TV yabafashije ico kivuzo cyanyu mama mwifuza. Ico ndabasaba gusa mumaze mukutire kuri Inside Burundi TV mugire subscribe mugire na suivre canke partage mongere mugende kuri Facebook mugire suivre utarabigira hanyuma tubandaye dukora ivyo muba mwadusavye muri commentaire zitandukanye. So murabona yuko turi ngaha Igitega tumarere tubatembereze umuji mutonya wa Gitega hanyuma tuce tubinziza neza mwisoko ya Gitega hanyuma kugira mubone ivyiza vy'Igitega ukungene umuji w'Igitega wubatse amazu ariyo isoko yaho ukungene imeze mubone abantu baho ukungene bameze niho bizobashobokera niho bizokunda namwe ko mushobora kuvugira inyota yo kuza gutembera Igitega kugira muhibonere n'amaso yanyu abiri utafise amaso akwiye azokwambara amafibi kugira bizoce mworohera kubona neza umuji wa Gitega. So ntabatebeje rero ndashaka mumanze mugire subscribe utarabigira kugira tugende neza turi kumwe twese twagiye. Voilà, aho murabona yuko turi Igitega aho abantu benshi basanzwe bavuga ati jewe sindabona mu Gitega. Guys, murabona yuko ari gisagara kimeze neza. Ni gisagara gitakase. Aho onye tuko turamanuka ku ibarabara rija ibujumbura ryongera rigakata rikaja ku ibarabara rija kwisoko nkuru ya Gitega. Donc murabona yuko tuho turabanuka aho hantu mubona hari urupango ruri yuko amabara ya y'urwatsi rutoto atukura na yera. Ako nakabare muzi cyangwa musanzwe mwumva ngo ka Kingoma Bar aho bitwa ngo Kingoma Bar nakabare gasanzwe kamenyerewe cyane Igitega. Guys, murabibona yuko ari gisaka kimeze neza. Voilà, turafashe ibarabara rero rija ku isoko nkuru ya Gitega. Murabona yuko hari amamoto menshi ariko ararengana, murabona hejuru ikirere ko gisa neza. Murabona bazehe mu kujabuka ko bagenda biruka ntibabagonge. Murabona yuko ari gisagara kimeze neza kameme. Voilà. Murabona yuko tuko turabandanya tugenda Igitega mu isoko nkuru ya Gitega. Iyo etage mubona ya jaune iri haruguru ni hotel. Ni hotel nziza cyane isanzwe iri impande y'isoko. Iyo hotel bavuga yuko ari ama hotel iri mu ma hotel yatangwe kubaho mu ntara ya Gitega. Murabona yuko hari hepfo ari kati bitwa Munyabugogo. Voilà, ikibage rero canke ico ntoshobora kuvuga ko ndandire ko mvuga amajambo menshi amazu guys ari mu ntara ya Gitega. Namazu meza, amazu ategomwe, amazu urenganya wiraba amazu Voilà, murabona yuko babandanya bubaka amazu ateye igomwe ageretse gatandatu ku buryo n'umufundi ari hejuru usanga ari karagira impunge ngo yo gukoroka. Donc abambaye ibizana, donc abantu bubaka musanzo mubizi ntavyo novuga ko cyane ngo ndabishobore. Namazu bariko rategura bariko arubaka kugira mu Burundi bwifashe canke mu Burundi buteye imbere azo bari igihugu kiteye igomwe. Okay, turabandanya rero tumanuka iri ni barabara rija mu makate abiri mu Nyabugogo no na hehe no ni Karera. Okay, turafashe barabara rero rija kwisoko nkuru ya Gitega. Iyo nzu mubona iri hepfo ni banki basanzwe bazi cyangwa basanzwe barayise BCAB. Banki imeze neza kandi ifise service zinyaruka. Murashobora kuza namwe kuraba ico yoshobora kubafasha. Okay, tuho turamanuka rero tugenda mu isoko nkuru ya Gitega. Guys, kubera none udashobora kuza gutembera intara zigize Uburundi abana yuko capital politique ari intara imeze neza. Aho rero nabatembereje iko ndabatembereza agace ko kwisoko gusa. Aho sinagiye mu makate menshi. Babona yuko abari mikashe bagenda ari benshi ku buryo utitwaza ngo nabuze ikintu ngura nabuze mu mafaranga ngo ari mu mufuko bambe ngo ari muntu zenya ngo ari mu telefone.
Hari tuko turegereza kwinjira isoko. Murabona yuko hariho icapa canditse ko Marché de Gitega, murakibona ico onye aho onye turinjiye rero mu isoko ya Gitega. Ahare turinjiye duciye ahantu badandaza ibirato, murabona ko duciye ahantu badandaza ibirato vy'aba mama, ibirato vy'aba fille na ibirato vy'aba mère. Urumva yuko ari ibintu bimeze neza cyane. Donc ni isoko imeze neza yubatse ikintu kimwe kije ukwacu. Tuko turamanuka tugenda twamaze kwinjira deja mu isoko, mugabo ntiturinjira neza. Tuko turagenda hano okay, turinjira hano badandaza impuzu. Urabona yuko ari isoko iri antage, isoko iri mu bwoko bw'ama etage. Hare turacari hasi, hari ibirato badandaza ibirato vy'inkumi n'abamama, abana, amashakoshi. Aho tuko turagana ariko abantu ko racagura ari benshi cyane. Marana yuko abadandaza baba barindiye abakiriya kuko kuburyo utitwaza ngo nabuze umuntu nyakira, kandi ne bari mikasha baba bari ngaho nyene kuryo turavuga ngo amafaranga ngo ari mu telefone. Donc Gitega isanzwe batse neza cyane, isanzwe ifise ama service kuburyo abarundi batitwaza ngo nabuze ngo iki na kiriya. Ushaka n'utwema murabonye n'umumama arenganye yikoreye akadobo canke akanuzenya sinzi ko ne mu kitwa iwanyu agashangingi ntumbaze kuzuye ibiyoba, kuzuye ivyema. Murabona yuko ari impuzu zitagase, impuzu zimwe za kijambere, zimwe zo muri magaze. Urabona yuko ari impuzu zimeze neza cyane. Gwana kuva twahereye ni impuzu, Urabona yuko abantu basuma ku bwinshi, abakobwa basa neza cyane. Urabona yuko ari ikintu kimeze neza gose. Okay, murabona yuko tuko turabandanya tuja mu isoko ndabatembereza. Guys, muri kumwe na Steve Gundo, mutazira Gundo Locomédie. Hare twinjiye ku batayere basanzwe bagabanya impuzu uba wacaguye, zimwe z'ibitenge ugasanga ushaka kuzigira ngo imikunjo, sinzi ukuntu bavyita imikunjo ntumbaze, gukunjisha kuganya ibitenge. Donc twagiye mu mpuzu z'abamama naho, tuko turaja mu mpuzu z'abamama. Murabona yuko abadandaza ari benshi baba baje kugura kugira babegwe ku minsi ya dimanche cyangwa samedi. Murabona yuko ari soko vraiment irimo ibidandaza bisa neza, bimeze neza. Ushaka amashakoshi, ushaka ama uniforme, ushaka ibiki, twamanutse rero tuko turagenda. Ndabonye akadarapo ka Musongati. Murabona hano handitse Musongati, wabona umufana sanzo adandaza mu soko ngo ahare twagiye ahantu badandaza indagara, uburobe, ibiki tubongeye kugenda ahantu badandaza ibirato, ahantu badandaza ibirato vy'inkumi. Abari mikashwa naho yuko baba ari benshi cyane kuburyo utavuga ngo je nabuze ngo umuntu amama amafaranga. Ngo ahiryo ngo nirabashe. Bamwe bitwa abakarani nibo ngo nibajya bikorera imifuko y'abadandaza. Voilà. Marabona yuko guys intuzenya limitere cyangwa limikash, nubwo itudugiza amamega irashifasha bene gusora uturare cyangwa gusora udufaranga kugira bagure ibintu baba barondera. Wawo mufuko. Murabona yuko ikintu citwa amashu yoyo ari mifuko gusa baguma biyikorera, baguma bazana. Okay, mbebasha tugeze ahantu badandaza amavuta, ibiki. Guys, okay, ari akandi kantu wenda bazaniye. Murabona yuko televiziyo yanyu iriko irabakorera imipira canke ivyambagwa. Hariho amashapo, imipira iri ya Lacoste canke imipira iri mu bwoko bwa ma t-shirt. Uyikeneye rero urashobora guca undondera cyangwa ukarondera abakozi ba Inside Burundi TV bakagukorera cyangwa bakakuzanira iyo mipira ahantu uba uherereye. Urabona yuko ari imipira isa neza, urabona yuko uyambaye uba uri umusore vraiment usa neza wambaye Inside Burundi TV. Musi ariko logo ya Burundi News. Urabona yuko ari imipira isa neza, ndakwifuriza rero nawe kwambara ubegwe.
turondere tuguhereze wambare neza. Voilà, twabandanije rero tuba turagenda tubandanya ndabatembereza isoko ya Gitega. Twagerera ahantu badandaza ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo kubaka, amabido, ugiye ku agoshe ubugiye mu kugura ibikoresho byo mu nzu. Okay guys, uburenda bajanya ahantu badandaza amarengarenga, ibimboga zimwe bitwa ngo makubi, ibirungo, amapavlo, bimwe bitwa amashu, urana yuko hariho n'ivyamwa bitandukanye, amapasteke, amatomate, ibitunguru vyera n'ibitukura. Murabona yuko ari soko yoganije neza gose. Rero ntihagire umuntu azitwaza ngo cewe ngurumva ngo bambwira Gitega ngo mugari sindumva ivyaye. Guys, Inside Burundi TV ntacu itazobakorera, byose irikira biba shira ku murongo. Okay, twagarutse rero tugeze ahantu badandariza amasabune, amavuta yo kwisiga, biki. Murabona yuko n'abamama batemberana ubwishaza mu mabase. Bana yuko kandi arabadandaza basanzwe bafise impuzu zisa neza, amajezi y'aba Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, nyinshi zitandukanye, kandi muzironka ku mabeyi mato kubera barangura ahantu biboroheye neza cyane. Okay, turagiye rero tugiye kuduga kuri etage igira kabiri. Tugiye muri etage igira kabiri. Yaki umuntu asaba nimero y'umudema arenganye, ndazi yuko abahungu mwabaye nabi. Nazi yuko hariyo ingaraguzi zisanzwe zibereye muri iki gihugu cacu, mwihangane. Okay, turaduze rero muri etage igira kabiri. Barana yuko tugeze ahantu badandaza impuzu z'abahungu canke amapantaro y'imisore. Tugiye kuri etage igira gatatu. Murana yuko ari isoko y'impuzu nyinshi cyane. Impuzu ana yuko ayo arama eswime uvuye muri douche ukaca babitwa kwibora ntumbaze. Murana yuko abantu baje kugura ari benshi cyane, amasengri biki. Okay, murabona yuko impuzu ari nyinshi, je ntazonomenya hariho ubwoko bw'impuzu ntashobora gutahura. Bimwe bitwa amaribaya, amajeje, bumwe bitwa n'ubudaje ntumbaze namba sinzi ko ubudaje bw'ifana, sinzi ko ubudaje bw'ibiyere. Bara yuko rero aje impuzu narazungurutse ndavuga ati impuzu none ozihereza Claude yomenya hazishira, ozihereza Claude yomenya hazishira, yoro nkazishira. Ni impuzu nyinshi gose, ni impuzu nyinshi, uracagura nihamucagura imwe ngo yini nziza, ugasubira ugacagura ngo yisumba ya indi ya mbere, ugacagura yindi ati bugiye nayo nifunika. Gitega ni capitale politique. Rero ari capitale politique bitegerezwa rero no gusumba ayandi ma province atandukanye. Bamwe barakunda amadeshire, mwazibonye, bamwe bakunda amadeshire ngizo. Ni kuvuga ukurikiza aho twaciye aho kamera ciye. Turavuye mu isoko. Murabona yuko isoko nabatemberejemo nahantu badandaza impuzu. Isoko sinayimaze, ntazo kumuntu azova ngo isoko ya Gitega ngo ni ntoya, ni isoko nini. Ndahatembereye amasaha 3. Aho rero nari mu mpuzu gusa. Aho rero sinagiye badandaza ama instrument de musique, ama radio, ama television, amasaha, ibiki, ni byinshi ntavyo noshobora. Aho nabatembereje agace kamwe ko mu isoko, agace gatoya ko mu isoko. Turagiye rero turamavuye mu isoko, tugiye ahantu bitwa ku Ngoma Bar. Atugeze ku Ngoma Bar, ariko iri barabara mubona ni barabara rimanuka i Bujumbura. Umuntu uzova i Bujumbura ukabona izi nzu niko urazibona, uzoba wazimiye, uzoba bagucishije ahantu bitwa Ingozi, uzoba ugeze Ingozi cyangwa ugeze Imwaro. Niyo utabona izo nzu uzoba ugeze Imwaro. Iryo barabara rero ni barabara riri principale uvamwo uciye i Bujumbura. Murabona yuko ari intara vrema hejuru hasa neza, mugabo mwijoro utaraye wifutse amakuvureri 6, wambaye imipira y'imbeho 4 na gustoritira tugutora wabaye nk'umuntu ari muri frigo.
murana yuko ku murango aba ari ikirere gisa neza cyane. Tugeze rero ahantu rero bana inzu kari nyinshi kandi amamodoka bahaparitse aba ari amamodoka azimvye cyane. Abantu rero muze ubwoko bw'imiduga mumbwire izina ry'uwo muduga. Ama etage baracubaka nk'iyo vraiment amwe avuga ngo Dubai singizo zo etage Dubai ni muramuzibona rero ni Gitega bako arubaka ku bwinshi ku buryo mu Burundi bwifashe cyangwa mu Burundi buteye imbere azoba ndabira nk'iyo etage barayingabiye bambwira ngo nimenya amadirisha naciye nshikiriza ati jewe nta mahera no rumwe yo kuzuza iyo etage. Barambwira ati ngiyo shirako imiryango byarananiye. Okay guys, murabona yuko mwijoro hoho abari ibintu bihambaye, abari ibintu bisa neza. Gisagara ca Gitega ari gisagara kimeze neza cyane. Murabona yuko amatara y'ubwoko bwose mwijoro haba hasa neza. Urabona yuko ari umuji mu ncamake na Bujumbura utoza uvuga ngo irasoba cyane Gitega. Capital politique murabona yuko ari igisagara gisa neza cyane gose. Okay, voilà. Ikindi naco guys, mwomenya igisagara ca Gitega ni igisagara cagutse cyane gose. Ni igisagara utovuga ngo ni gitonya. Ni igisagara kinini gose. Ni kuvuga uvuze ngo ugomba ugitembere umunsi umwe urashobora kurara utakimaze. Murabona yuko ari igisagara cagutse aho sinoshobora kucerekana ngo ndakimara. Okay guys, hari ikindi kintu muteremotse. Hariho hotel Igitega isanzwe izwi cyane, basanzwe bazi ku izina rya Yerusalemu Hotel. Yerusalemu Hotel ni hotel izwi cyane Igitega, musanzwe muzi ku mubosi yitwa Gasape. Ni hotel nziza ifise service nziza cyane gose. And the chefs will serve you with a delicacy. Be our guest, we will serve you. Murabona yuko ifise abakozi basa neza, abakobwa bakorayo basa neza. Murabona yuko ivyangombwa byose biriyo. Donc ni hotel vraiment isa neza n'indani. Igitega hari bishasha. Yerusalem. Igitega ni muhishikire. Jerusalem.